ahanihe bantu twarabaye ruguru baraducana baraturoga ngo ntituzomanuka ntitwamanuka nduguya ngo mu misiza ahaniye tuzoba turi ku kibuga c'indege mwitonde salamaneko kubaneze imisi ndabamenyesha ko ndabarenze muri no misi ahaniye umwana araho mwijabe aragwana sinari bwaheze kubabwira iyo nkuru nagombe kubabwira aragwana ngo bavuze kiriku umutima wanje ukunda wewe uzobaza nabo hafi yanje uzakubwira ko ngukunda cyane uzobaza nabo hafi yanje izonangukunda cyane VYUKAA TV. Turabaramukije abakunzi ba VYUKAA TV, muraho mumeze neza? Eske mumeze neza? Ndasubiyemwo. Eske mumeze neza? Ndasuye kubaramutsa ni mama VYUKAA nko musanzwe mubimenyereye mu kiganiro VYUKAA tuyage. Tuyage iki tuyaga ubuzima butandukanye, tuyage ibintu bitandukanye, tuyage duce hirya no hino ibintu bitandukanye. Nuko rero nkuko musanzwe mubizi jewe ndinze nza kuri kamera. Hari abantu je bahora banzana kuri kamera vraiment. Abo bantu urumva sinzi ngene no bavuga. Ndinze nza kuri kamera tugomba rero tuyage rero bikomere. Utaragira subscribe agire subscribe, utaragira j'aime azaragira ka j'aime, ama commentaire mu commenta ni sawa gose, ibintu bini fresh. Hari abantu bashasha badukurikiranye babanze babamenye abo turi kumwe turahera ngaha kwa mabuja w'igitambara. Mabuja hello guys, umeze neza? Je meze bonda shima. Ku mazina nitwa Joyce canke MG Black. Ayo na mazina yanje. Joyce Mea, MG Black, Joyce photographe, journaliste, cameraman, n'ibintu byinshi cyane. Guys, naenda bakumbuye ariko mwumve yuko naenda bakumbuye pe mwese ndabakunda cyane. Mwami Yesu abahezake akorera ko kumwami Yesu rero ni gashasha. amen. Iyo musitwaje no gusera muri paniko yumvuye gusenga nari mvuye niho batahakare batahakare arandushe gusenga kunangwa kandi barigisha ijambo ry'Imana ati gwaruka mwifata uko nakuriya n'umugabo ngo turamusengera ga turi ku mavi nico tuma yambare n'igitambara reka ni ngora n'umusi ngwari mu gifungo hana mugabo yanse no gufungura twagiye naho turamutse. Hey guys, mumeze neza? Twagarutse muri VYUKAA nyene no musi gusa sinavyutse cyane kubera amabus gusa nafashe taxi mwitonde. Wanse gutonda nawe. Nase gutonda hari izuba sanze nirabura nawe ntutopfa. Rero umetse wanje nzambona aranyandikiye ngo mbenga uri he ndi muri taxi ndiko ndaja kwa VYUKAA. Bexe no sinkene ko muza muramenyera. Sheri wanje hava pfuha. Ndi ofika mu nkurikirane kuri page yanje ya Lolo Ofika. Page ya Facebook ya Instagram. Ahariho hose ndi lady. Ahariho hose TikTok Lolo Ofika. Ndabakeneye cyane. Ukuje kuri kamera uza wahinduye amazina. Jewe sasa we nawe tuzohava tubura ivyo duhamagara. Oya je no musi ni Lolo Ofika. Ubu niryo ngiye kuasha. Ngiye kubaca nako ndabereka byinshi umviriza mu VYUKAA ndabereka byinshi. Ngiye gushiraho ibintu byose zina kintu cyose unziko. Nyambo nziko ndagara ndi kuri Ofika nzoba ngara. Nyambuzi ko nkundana nuko nye nyambuzi ko ndandaze umva icari cyo cyose abayiki umve je abayiki umve basi ugo mbusare ku marezi nabibagiye hama muri udusara bwaye Lolo Ofika cyane bajanye sangapi no musi basara kila kinana real oya aha nana ijuru nisi barakunda umupira je nabusise bandi imana no musisi najya sinzira ko ngo bafise itiro bakunda umupira kubi bajyanye saa 8 z'ijoro baruko gusa no musije sinajyamye kubera umupira hirya y'ejo Real niyo yandaje ndi
real vraiment niho umutima uterera gusa jo basana numva nyene atabirenze niyo mpamvu rero twaje muri vyuka mu bakorere ka kantu kanje mubagirire turabakunda bizumwe gusa yari kire introduction ukuri kwimana abakobwa baravuga none twaje yari kire introduction gusa nituravuga n'ibintu bya imagine bana ijuru kandi nje kuri Jesse bashaka kutwenga nje ngaha mugamba baje bari serieze ngo umunsi ngo nituvuga ngo urumva mugabo narindiriye uko gora kwabona ku none tubibona ariko vraiment basi tuvugana ukuri namwe bivuga muri comment no okay ibintu ni okay aba ex bashaka ngo dusubirane no ntidukeneye turamuda salamu alaikum kubanezi imisi ndabamenyesha ko ndabarenze muri no misi muri vyuka ahandi hari vyuka n'ahandi ni vyuka tuyage vyuka TV umviza yo nabonye kandi ngo vyuka picha vyuka tuyage vyuka TV ewan vyuka graphics vyuka films vyuka music vyuka story baraduteze imitego umvirizane baduteze imitego ngo nituvyuka twaravyutse bandu twaravyutse bandu ubu sawa rero turabaramukije twese hamwe twariko turabibwira mutwihanganira abakobwa je duhuye n'ukuri baramvugisha nza nabona abantu barabamvugisha mwe ngo nosa urumva rero yari kire introduction mutubabarire nuko rero bimeze turabaramukije kandi aho muri hose abatarakora subscribe mukore subscribe hama rero turaje rero tubabwira ikintu cyatuhuje no munsi cyaduhuje cyatumye tuyaga tuvyuka kuyaga ati ni giki hariho ibintu bimaze iminsi muri nondwi nivyo nahamagara abakobwa kuko byari numvise uyu mukobwa hari nuwo bashwanye kubera indirimbo ya Kiriko uyu nawe indirimbo ya Kiriko ngo nabasinziriye arayirota aba ex baje ubipogora bize kuba ex kajya kanwe kaba ex kajya apana kuba ex kajya nyene ahanihe batubimana kabazo ahanihe kusaramare ko action nibavuga ko nyene bavuga ngo numvitiro bantu okay point d'interrogation nkundi gifarasi umviriza point d'interrogation uriko uravyumva ahanihe twarabaye ruguru baraducana baraturoga ngo ntituzomanuka ntitwamanuka nduguya ngo mu misiza ahaniye tuzoba turi ku kibuga c'indege mwitonde sasa nkorora amadolari mamavyo ndakwandikira adaho mamavyuka sava meze neza ego uri he ndi mu kazi va mu kazi tuje kuruhuka ni weekend aha ni amahera akora ku isi araye bazoduhambana akunda aha ni Kiriko salam Kiriko ahuri salama nteko ndaba nkahora nkabarekera umva bonyene baramira sasa none tubivuge aha nihe ese haba ari bibaza ko tutazisiga amavuta aha nihe nitwisiga sikumitahe yanyu umwana araho mwijabe aragwana sinabikaheze kubabwira iyo nkuru nagombe kubabwira aragwana ngo bavuze Kiriko nawe ati Kiriko jewe ndamufana sasa none mwebwe tubashirehe abastari zo mu Burundi nabagenzi banyu man umviriza mustade mpamvu uri umugenzi wanje tuzovuga ijambo none kubera abastari mu Burundi barashoboye Kiriko ndamukunda ku muziki wiwe uramukunda go cyane kumukunda Mario cyane okay nagenda bivuge mbisa naho ndakunda Diwani vraiment ari mu kigo cy'urukundo Diwani mba numva ndahana twumvirije hari genja kuri YouTube nkumva noyirigwa kumburira uturimbo twa Diwani nkaja mu rukundo nkaja kwampemukira nkaca ngenda kwa Melanie Boy naho nyene nkaba nshitsi mu rukundo Linozi ngaja kwa DJ Fernando ujya rero umutima wanje ukunda wewe uzabana nabo hafi yanje uzakubwira ko ngukunda uzabana hafi yanje Fernando ukunda cyane umutima ukunda wewe sorry
song no kukavuga ati ukumva ati by'ukuri warateguye Aka kantu. bijya akabonye kuri stati basinye ukavuga ati akandagashizeko abantu bakubwira ati kampe baba benshi kampe bose ngo kampe Bagaca ukacuja rero kwa Rinoji na Moni ya Fra yeye reka bajya bana rero ngo nirigwa mu nda y'indege nawe ukiba mu kamenge basinyira amasheke ndababwiza ukuri muramaze kubona Moni ya Frere ingere tumubona mu mateleviziyo niko asa amaso none ntitubizi basha n'ukuri oya ni cyambere tugenda bukebuke ingere tubona bamuha igikuriro uri kuramubona urana ku ma image ngo umuntu nyene akuze asha nukuri amaso mu yandi nukuri ntiwopfa wemeye ko ari Moni ya Frere oya turavyemeranye aracara umwana baraberanye na Rinoji bamamucana ngo shaka kumantuze ndamaze kubona komantere y'umuntu yavuze ngo vi nyuma y'uwo mukecuru bashase umukecuru Moni ya Frere oya kandi arasa neza basha muze kuganzara gusa baca bamubandika bamugira ama make up nyene menshi y'ubusazi agaca yambara henye cyane nta kindi ubundi bwo muhuye live ku asa neza cyane naje ndamaze kubibona pe karasa neza cyane gusanye kararirimba yarara alhamdulillah kararirimba neza umutima wihangana rijya gukundana yo bisaba sinzi kurimba mugabo basiza kubwire ikintu kimwe gusa ndakundana Elipro Elipro ndamukunda vraiment Elipro ari n'imisitari oya je umuntu nzi aririmba indirimbo zirimo amajambo y'inkoramutima se aryoshe ni Kadiwana kuba Diwani rero ujya kajya kararindo Diwana kure ujya Diwana afite imisitari myinshi akureheje uwo mwemera wisunze urukundo umukunda cyangwa uwo mwemera wisunze umubiri wiwe ngena areba no umviriza urazi ngare ni uwo mwemera iwe niyo tumanga kiyego basi Diwana cyaza ryo mitoma ririmbisha akayidiragisha umukobwa tuvugana ukuri nta mukobwa yo mwana madame niterega mwuvugana mwotera wemeye uraheza ndakubwire ndakwishe worumbwira ngo uti warumbwira ngo utinya mama warumbwira ngo utinya tafyo ariko mwana icuro asa mwanze mwijabe barasa Diwana bakwijabe iwacu abamwijabe iwacu VYUKAA TV